niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Atakangonongono kakaramutse ku mutima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Ino ndwiramutswe igice ca kabiri c'izina ingoma. Mu gice ca kabiri c'ingoma twihweza ingingo zitandatu: itandukaniro ry'ingoma n'isekuro, amamuko y'ingoma, igituma ingoma zivuzwa n'abagabo, ibihimba by'ingoma, amoko y'ingoma n'urukino rw'ingoma. Ubwa mbere ingoma n'ikigiga c'imetero na santimetero 10 kibaje bwa sekuro mu muvugangoma canke mu mumanda, bakagipfukisha urusato rw'inka barubambishije utugombo twitwa amabere, maze ikavuzwa n'imirisho ibiri umwe ukugwa n'ugundi. Kumvo ndwi ingoma si isekuro. Isekuro ibazwa mu giti cose gikuze kiretse isederi n'umurinzi kandi ntiyimbwa cane. Isekuro irafise umukono kuno ufatwamwo n'ubusuki biriyo. Isekuro irasenya imbere, ni ngufi ngo n'abana bigiye haruguru basekure. Nta muba bigira, nta ntimbatimba nini ifise ku mabondo, ntipfutse kandi nta mabere igira. Agacamugani: igiti ciswe ingoma ntigicanwa, akari mu nda y'ingoma kamenwa n'umukanyi. Kwiba ingoma ntikugoye nk'ivugirizo, uko ingoma zivugijwe niko zitambwa. Sokwe niruze, gitare niyayo biragendana, imirisho n'ingoma. Sokwe niruze, ingoma ikaniwe kunda, inyonzo. Sokwe niruze, ingoma irihanira abanze, urusina. Sokwe niruze, mpagaze ngaha mbona kwa mabukwe burakeye, ibaziro ry'ingoma. Ubwa kabiri amamuko y'ingoma mu Burundi naya: kurya igihugu cahendwa ngo umwami avukana imbuto, niko abiza kahize bemeza Burundi n'amakungu ko ingoma zatanguranye n'umwami Ntare wa mbere. Bavuga ko Rushatsi cambara ntama yimitswe, babaza imfizi urusato rwayo barushira ku mwobo w'inkoma, maze iyo nzoka igomba gusohoka igakubita umutwe kuri urwo rushato bikamera bwa ngoma. Jewe burya ndazi urushato rubagiweho n'urushato rukana ingoma. Nkana ingoma igira ijwi ishizwe ko amabere 4. Ivyo by'inzoka nibihendwa abana. Barahuguza kandi abavuga ko cambara ntama ari we yatanguje ibanga ry'abatimbo. Ko umuntu atanga ico afise, Rushatsi yotanguje ate abatimbo atangoma yarazi. Ngarutse ku vy'ingoma, abahinga bemanga ko ingoma zatanguye kuri Kaguba bigasigurwa kubiri. Ubwa mbere ingoma zoba zatanguwe n'abagore basekura. Basekura hari ijwi ry'umusekuzo mu bisekugwa n'irindi jwi ry'umusekuzo mu misaya y'isekuro banogeje. Abagabo bavyumvise bace babaza ikimeze nk'isekuro bagipfukisha urushato rw'inka. Izo ngoma zavuzwa n'abagabo n'abagore. Ubwa kabiri ingoma zoba zatanguwe n'abagore bazivuza ku mibindi, abagabo batamba amayaya. Bakubita urushi ku munwa no ku mabondo y'inkono baronka amajwi 3: ijwi ry'urushi rwagumye ku munwa w'inkono, iry'urushi ruciye ruva ku munwa w'inkono, n'ijwi ry'urushi ryo ku mabondo. Kw'inkono zameneka ku bwinshi, abagabo baciye bazibaza mu giti. Izo ngoma kandi zavuzwa n'abagabo n'abagore. Ubwa gatatu ukutavuza ingoma kw'abagore. Ukutavuza ingoma kw'abagore kwatanguye mu 1110 canke mu 1530 habaye umuganuro wa mbere wa Ntare Rushatsi. Aho cambara ntama ganziye Jabwe yavugiririzwa ingoma mu Giheta, yategetse ko ari we wenyene azivugiririzwa. Kugira ngo yitanye na Jabwe yazisanga mu Giheta, abanyagiheta yabategetse kuzimusanza iwi bwami. Uretse ko haciye hakenerwa ingoma batwara ibwami n'izisigara, hubutse ingorane zabujije abagore kuvuza ingoma. Ingorane ya mbere ni yuko naho abagabo twikaza urugo n'umugore. Abatimbo bagiye kubaza ingoma zije ibwami bamara amezi 2 mw'ishamba. Umuganuro nawo watwara ingerane. Zina mwaka abatimbo ntibarangwa muhira amezi 4. Ndetse kera ninde se urugo yoreka umugore wiwe ngo aturuga amezi 4 zina mwaka.
abana urugo n'ibitaha bikarabwa nande. Ingorane ya kabiri ni urukundo n'ubuntu. Umugore afise inda canke yonsa ninde mugabo mukunda yomukorera ingoma y'ibiro 30 ava mu gihe taji bwami imuramvya. N'umusazi ari umusazi ntiyobisarirako. Ingorane ya gahanambwa ariyo ya gatatu ni ugutinya kugoka. Abatimbo babazi ingoma canke baji bwami baragemurirwa bakanwa bakaboregwa. Ibaze rero abagabo baborewe bagasangira karuri n'ikizira, abakobwa babo, abishwa, bashikabo, banyinabo. Erega niho havuye umugani ngo ntawe ubitsa nyina aho baborewe. Mbananye mvuga imvo canke mbwira ugumva. Kubera izo mvo n'izindi ntagarutseko, inama y'abasogokuru yafashe ivyemezo bitatu. Ingoma zihebewe abagabo. Ubwa kabiri, ingoma yitiriwe umugore amere nk'ubuherekeza gwiwe atariho. Ubu ingoma yogeranwa n'agafoto k'umugore umugabo agendana. Ubwa gatatu, hajemwo mu ngoma imvyino ziranga abakenyezi. Uwari we wese avuga ibindi bitari ivyo n'umwangushi. Ubwa kane, ibihimba vy'ingoma n'urusato be n'igiti. Urushato rw'ingoma n'ugw'inka. Nino mu mahanga bakanisha inka kiretse jewe nkanisha ingara original. Ni igikoho gifise amahembe ashamika nk'ingara z'umunyinya. Urushato rwitwa amazina 8 kuva ku nka gushika ku munyota. Ubwa mbere urushato rwitwa inka kuko ikigenda. Rwitwa uko kandi kuko baki nk'umwami abatimbo bisabira urusato rw'ingoma. Abo bahebera biheka ku mpinyanyuro y'itiriro maze hakuvuga inka yose bakivugira igihimba cayo ariko rushato. Ubwa kabiri urushato rwitwa inyama kuko abarundi bararya urushato rw'inka. Ibuka umugani wa muringanira canke agacamugani ngo igikoba cikwegera amakara. Ubwa gatatu urushato rwitwa igikoba iyo barugeneye gukana ingoma. Naha Kirotsa yahamagariye ingoma ati ehe niba abahebera bagishora batari ibikoba vy'inka mwabahebera mwe. Ubwa kane urushato rwitwa urutarwa iyo rubamvye ngo gume. Ubwa gatanu urusato rwitwa ikindi iyo rusubiye ibuti barubombetse ngo rukanwe. Ubwa gatandatu urushato rwitwa icahi iyo rwambitswe ingoma. Ubwindwi urushato rwitwa ingona barukanuye rwatabutse. Mu Kirundi kurya ingona no kurya ishano. Bagwita ingona kuko ngo urogeshejwe urushato rw'ingoma yapfinda ari umuduri bwa ngoma. Ubw'umunani rwitwa urukago kubwo munyota baturiye. Kera baraturira ingona ngo ntirogeshwe. Igiti c'ingoma nkuko nabivuze, ingoma yabaza mu muvugangoma umurama canke umumanda. Ubu hari n'ingoma z'imikaratusi iz'amavuka n'iz'injwarina. Kubera ya nama yabasogokuruza, ingoma ikitwa umugore yokabaye ngoma y'ikigwa. Ibihimba vy'ingoma vyitirirwa ivy'umugore. Mpera hejuru nja hasi. Ubwa mbere mu bwami ni kucahi hajya hagati na hagati bakubita umurisho. Ubwa kabiri imbiga canke umunwa. Ubwa gatatu ruhanga. Ubwa kane amabere ari utugombo dukwega icahi ngo ntigikirane. Ubwa gatanu urugori. Ubwa gatandatu inda. Ubw'umunani umubabo canke umukesha. Ubw'umunani umukondo. Ubw'icenda ikibero. Ubw'icumi intege. Ubw'icumi na rimwe inyama ya kibizi. Ubw'icumi na kabiri ino. Ubwa gatanu amoko y'ingoma nabiri iz'ubwami n'iz'abatimbo. Ingoma z'ubwami hari Karyenda na Rukinzo. Karyenda n'ingoma itavuzwa yabaza mu murama ikamana n'utugoma dutandatu twitwa abakaryenda. Karyenda ifise ingabe zayo zibiri, imfizi Semasaka iri kumwe n'inka zibiri, be n'intama Rutenderi iri kumwe n'intamakazi zibiri. Aho abadagi bacura bufuni na buhoro Uburundi ngo inamujandi yahanuye umwami ko Karyenda yongana na Kirotsa ngo yorohe ihunganwa. Ngo naho mwezi Gisabo yaciye umugani ngo uwawe yokwanka akahaba. Rukinzo ikurikira Karyenda mu bukuru yabaza mu muvugangoma. Yaherekeza umwami mu ngendo ziwe ikamuvyura ikaranga ibihe by'umunsi n'ibiringo bikuru bikuru vy'ingoma y'u Burundi. Ingabe za Rukinzo zari imfizi zitatu, Muhabura, Ndamwigine na Gitsindiye, aho hose imwe ikagira ingabekazi zibiri ziyisanga. Ari kimenyeshwa igihugu, Rukinzo yarahuruza igasahirizwa n'izindi ngoma zikwiragiye mu gihugu. Naho tuvuga duti inkoko niyo ngoma, bigasigurwa ko Rukinzo ivyuye umwami mu nkoko, ingoma zaca zivuga igihugu cose ngo kije ku murimo kuko n'umwami yavyutse.
ubwa kabiri hari ubwoko butanu bw'ingoma zivuzwa. Ubwa mbere hari kirotsa, iri kimenyetso c'Imana ya basokuru yosha batimba urukino rukundwa na bose. Aho abazungu baburije abarundi gusenga Imana ya basogokuru, abakani babaje akagoma gato ngo kabe ikimenyetso cayo. Niyo ngoma yonyene ifise umurisho w'akanyamusanda. Ntivuzwa kiretse uturisho tubiri canke dutatu bayitambishiriza mu kanwa. Inkiranya ni ingoma iri mu kibanza c'umwami ikagira ijwi sola, igahamagara izindi cane cane ibishikizo. Ikimenyamenya nuko atangoma zivuga canke ngo zinume umwami atabivumereye. Ibishikizo ni ingoma nini zifise amajwi dore. Ibishikizo bishirijwe hasi biraraha umutima w'abarorerezi, bigashitsa ihangiro n'ubutumwa bw'utamba. Naho hari imirisho ifatwa ku mutwe, umwibutsa ngo uko zivugijwe niko zitambwa siwo. Mu ngoma ibishikizo bikurikira utamba. Si umutimbo yaciye uwo mugani canke izo ngoma sizo jewe ntamba. Umushinga ntahe n'igishikizo kiguma cemye, izindi ngoma zivyagizwa ariko gutura. Umushinga ntahe aza kuvyagira iyo inkiranya ariwe mwami ivyagiye. Amashako ni ingoma ntonto zifise ahanini amajwi do octave y'ijwi do ry'ibishikizo. Mu majambo make, mu rukino rw'ingoma haba hakoraniye Imana kirotsa, umwami inkiranya, abagabo umushinga ntahe, n'igihugu ibishikizo n'amashako, inka urushato, n'imirima igiti n'imirisho. Ubwa gatandatu urukino rw'ingoma, ido nido mu gice ca gatatu c'ingoma. Ndabakengurutse no kumunga no kumugezi, munakagira impundu n'impuzu naho kundwiza. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatiro.